yizimye ikiri kure. Abantu bagucokoza n'imiriro n'imyambi y'umuriro. Tera uwundi mwami nawe. Haleluya. Uti jewe ndazi Imana nizeye. Ndazi Imana yangize umukobwa. Yarizi ko yazoba umugabo. Izomuzana isa. Yeah, you get. Hari abantu bakaronka amamisiri kuri wewe. Baguma bavuga amajambo kuri wewe. Mu gitondo kujya kwa Goliath, mu gitondo no mwijoro. Yaguma avuga kuri wewe, akuvuma, agutera. Wewe navyo ubona. Ariko wewe ni wamara kubihishurirwa, nawe uzogumutera, utera. Amajambo yose wumva guca intege n'amamisire ariko arasunikwa na Satani. Hari igihe amajambo guca intege ava ku muntu ukunda. Amajambo guca intege ashaka kuva ku mugabo wawe. Umugore wawe ashaka guca intege, atari kwa guca intege. Yesu aragukunda nkuko Petero yabwiye Yesu ati ntushaka kuja ku musaraba. Yesu aragukunda ariko ntamenye ko ariyo pression iri kuri we yo guca intege. Iyo myami yizimye ikiri kure. Nuirindire kwishika. Haleluya. Tugiye tuvuge ivyerekeye kugwana. Mushaka kugwana? Musa mahoro menshi. Ari intambara nziza. Intambara mbi. Intambara nziza yo kwizera. Amen. Hari igwanisho vy'Imana muri Bibiliya, nindaza aho vyanditse. Wanyefeso gatandatu. Kera ntabwo bana bigwanisho vyo mu Kristo, mugasi vyo mu Kristo ni vy'Imana. Les armes de Dieu. Ivyo bigwanisho rero tuzakuvuga ukigwanisha kimwe. Dusoma umurongo wa 16, Abanyefeso 6 umurongo wa 16. Bio. Kandi hamwe n'ivyo vyose mwabire inkinzo y'ukwizera. Cyane mwambare inkinzo y'ukwizera. Niyo muzoshobora kuzimisha imyami ya wa mubi yose yakumuriro. Niyo muzoshobora kuzimya imyami 5 ya wa mubi. Haleluya, arashushe mwihangane. Imyami ngahe? Yande? Yose. Imyami murayumva? Uno munsi tuvuze imyami, abantu muri 2025 bumva imyami kubera iki? Nta turumva ngo muri Kongo ngo bakora rasana imyami. Muri Ukraine batera iki? Umwami batera muri Ukraine uva mu Burusiya n'ubu. Bombe canke misile. Uno munsi nta myami ni misile. Yesu yavuga imigani bijanye n'igihe barimo. Paulo yandika bijanye n'igihe barimo. No munsi yaba Paulo yari kumwe natwe no munsi agira yandika Abanyefeso 6. Sivyo? Paulo agira yandika Abanyefeso 6 yavuma ngo muhagarike imyambi yose. Niko yatubwira no munsi. Yatubwira gute? Amamisire yose. Nivyo Paulo yavuga ibijanye n'ivyo abariko arandikira makete bumva. Muri 2025 ngiye umuntu imyami niki kwanza abana muri vile nibazicaje imyami. Iyo mwami uje wakumuriro waragushikiriye utafise ikintu kuzibira warapfa. Sivyo? Rero uno munsi mu ntambara tubona kuri televizion nta mwami ndabaza kubona uno munsi. Nta mwami bakoresha. Tubona misire itegwa ikagashira ku metero 50, 60, 70 kandi ayishitse iragira gute? Irarimbura. Niko. Sivyo? Rero nashaka bya dutahura no munsi twambare inkinzo y'ukwizera kugira dushobore kuzimya iki? Oh ya 2025 amamisi. Muri 2025 tuvuga imyami tuvuga amamisire. Nta politike niko nababwira ibintu biriho. Sivyo? Aya mamisire rero nagenda babwira inyigisho ihagaze twumve yuko amamisire bakatubwira ngo tuyazimye. Ariko misire yo iza yakumuriro nk'imyami yakumuriro no munsi kiyagiye umwami waza wakumuriro ariko no munsi na misire ntiza ikanye. Ntiza ihoze. Iza yakumuriro wihenze gushikira. Ushobora kwizimya gushikiri. None tugire gute? Tuzimye gute none? Tuzimya ikiri kure.
ayaya uhengera ikiri kure ukayizimya ukayisamburira hejuru. Wararavye televiziyo cyane we. Titre ni yizimye ikiri kure. Iyo myami yizimye ikiri kure nuyirindire kwishika. Ayaya tugiye mu ntambara Satani ashaka kumenya ibintu bibiri. Kuko niwayizimye ikiri kure ntizona gushikira. Urayikubise urumva yayiteye kandi nawe ukwiye gutera iyindi misire ntuyizimya no kuraba gusa. Izimya none n'ikibaho izimya na misire izimwa nande na misire. Yesu avuye ku musozi gusenga asanga bene bandi waravuze ngo uvuye ku musozi karanjuru ngo Satani agutiye. Yaramurindiriye atuje amurindiriye ashitse atanga kumwataka. Yamwatatse niki? Iryo jambo ryari iki? Ryari umwami. Abatari bazi ko amajambo ari umwami mubimenye no munsi. Mu kanwa hari ubushobozi bwo guhezagira canke kuvuma. Akanwa karimo urupfu n'ubugingo. Kira mujye mararivuga sivyo? Rero Satani yatera Yesu n'umwami witwa ngo handitswe ngo. Hari ibuye bamwe ngo nibura umwana w'Imana hindura ibuye ibiki mukate sivyo? Ko kiyavuze umukate uko yarashonje sivyo? Satani araza agufatira ajye nyene nibura umwana w'Imana hindura. Hari benshi ngaha buzuye mwe muhera bavuga ngo aravuze mwe arakasuzuguru ka Satani hingenda kwereke wabuye we siko Yesu yagize. Imana ishimwe. Yesu yanze kuvyemera kubera iki? Yesu yanze kuvyemera kuko yavuze ngo ninabikora kuko yabivuze nzoba nubashende Satani. Mana majambo si wewe umbwira ivyo nkora. Igitangaza nkora si wowe umbwira icyo nkora ariko nkora icyo data wo mu ijuru ambwiye. Ntiyaguye mu mutego. Ahani ngo nimbura umwana w'Imana simba turabe amarayika handitse ngo amarayika bagira gute bazogufusa abantu uzoshika no hasi. Amen. Haleluya. Ugambere iyo igiye mubwira ngo ibuye yambwiye ngo handitse ngo umuntu azotungwa n'umutsima gusa ariko azotungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Bisigura iki? Yesu akabwira Satani ati ivyo kurambwira sivyo bintunze. Haleluya. Sivyo bimpa ubuzima sigendera kuvyuvuze ariko ngenda kubivuye mu kanwa k'Uhoraho. Ambwiye ngo simba abwira ati handitse ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Imana ishimwe. Rero ivyo vyerekana yuko usomye nko muri Luka 4 Matayo 4 wasanga ari handitse ngo omengo ni ping pong siko? Satani ateye handitse ngo Yesu ateye ngo handitse ngo. Mana majambo nashaka mutahure ibintu kuvuga ibintu bikomeye. Satani ateye ijambo. Imana ishimwe. Iryo jambo ritagira efe Yesu yateye irindi jambo. Iryo jambo rya Yesu risanze rya Satani hejuru paf. Ni mutahurije ngo nababwira. Yesu yasambuye amajambo Satani avuze akoraje ijambo nawe nyene. Yagaragaje rimwe kabiri gatatu hagera ahantu Satani avuga ngo acaragenda arahunga agenda kurindira ngo umwanya mwiza ukwiye. Satani yamunwa munesha agahunga ntagiye gupfa agiye kurindira. Agiye kurorera gutegereza umwanya mwiza agaruke. Rero ibiragoye kuvyumva udatahura ngene isi y'impuhemu ikora. Isi y'impuhemu ngene ikora uno munsi abantu bagira byo kubandwa by'abapfumu by'abarozi kenshi usanga bagira gute baravuga. Ndagiye kuraba umurozi ngaha cyangwa umufumu urarinda urabivuza abandi barinyegeje. Aha ni benshi pridora mwatiye ngaha. Ugiye kuraba umupfumu cyangwa umurozi ugira ugire nabi umuntu yakugire nabi kenshi agusaba ngo zana ifoto yiwe sivyo cyangwa mbwira amazina yiwe akayandika. Amaze kwandika izina ryiwe kenshi aravuga amajambo kuri iryo zina, aravuga amajambo kuri iyo foto. Kera nagira ngo na strategy ya Satani sanga ahubwo Satani
bibagira ko Satani yavuye mu ijuru azi principe z'ibintu by'impuhemu yo mu ijuru. Nabwire ko bijya bintu byose abapfumu abarozi bakora bariko barigana. Satani nta kimwe yaremye arigana. Baravuga amajambo ku muntu bakamwatura ko amajambo mabi ko bazi yuko amajambo afise ubushobozi. Amajambo afise ubushobozi yani ko ravuga gutya hari abantu bakora hinduka mu mitima yabo. Hari abantu bakijije bava mu vyaha, hari abantu bavuye mu busambanyi, hari abantu bavuye mu burozi, hari abantu bavuye mu bwicanyi bumvirije audio muri telefone. Kwera ubushobozi buri mu ijambo. Rero iyo ko ravuma umuntu bareko bararema ikintu gifise ubushobozi. Abantu ikibabaje nuko abantu b'isi barabitahura gusumba abantu b'Imana. Abantu b'Imana batahura neza ibintu vy'impuhemu. Rero aya majambo bavuga ahanye two turavuga aha imbere yuko nza hari abantu baraye baringinga Satani. Bariko baragwanya ibyo ngiye kubabwira kugira bamwe muri mwebwe basinzire. Abandi bapinge, abandi baze. Amajambo za kuvuga ntagire ubushobozi. Barabizi, bayi program barayizi, baraye baratera mu kirere abamisire menshi. Ni mutahura. Utarabitahura uzogera n'umutwe gutyo ngo ndafise ijambo. Ukwiyegira nawe misire zindi utera. Zisanga izindi ziri hejuru. Imana igeze kumishirira umunsi umwe abantu yekabantu bisonzesha kugira mfe. Jewe bakamara imisi batajya kugira Kristo apfe. Ana misire bakoratera hama watabizi rero umaze kubishurirwa utegereza nawe gutera yandi mamisire ukayasanga hejuru nurindire ko gushikira benshi barindira ko bashikira. Umunsi wabonye inzozi mbi mu ijoro ntuzosubire kwihegeka wivuga ishuka. Vyuka Imana ikwira kwibira akabanga y'abamisiri ari hejuru yawe. Sheri narose nabi wabibonye saa 7 ukucuza sura sinzira ko wasinziriye. Vyuka tera misire nawe ija hejuru uyizimye ikiri kure kuko yishitse ushobora kudapfa mugabo amadega ni menshi ariko yisanze hariya irasambuka. Niko mvuga ubutumwa abazobura muri 2040 niko bavuga muri 2025 sinzi amamisire sinzi muri 2040 bazokoresha kumbura zibindi atari misire ariko niko mvuga muri 2025 na misire agenda bisaba ko tugane amamisire aduga nayo. Haleluya. Nabwiye yuko hari abantu igihe cyose nanditse nkabwira abantu ko nzovuga ubutumwa hari abantu barara barasenga bagwanya buno butumwa batera amamisire kuva nabitahuye nanya cengira izindi ngabo zirara zirasenga zigatera amamisire agasamburika hejuru. Ncheke tuma mvuga n'ubutumwa ngaha kubese nikuza ariko Imana bishatse konza. Amen. Rero no musi ngina bakarorero ki mumba Yesu yamatanga kenshi Paulo uravye Efeso 6 yavuga kenshi abaroma sivyo ngene bambara byo kwikiriza ibyo byose yavuga ngene abasirikare b'abaroma bambara bijya byose avuga umukandara ceinture sivyo inkota inkofero bijya byose uravye ikico gihe yavyandika bari abasirikare b'abaroma apana bari bose abasirikare ba mbere bakomeye kwisi. Cyo gihe nama Isirayeli barafise imyambi yaka umuriro. Rero uno munsi tugiye muri Efeso mu bigwanishwa twavuga abamisire yaka umuriro ajya tuzi. Amen. Ariko ngo yazimya niki? N'ukwizera. Ari ukwizera kugira ubushobozi mu kanwa kawe. Haleluya. Kuzove ngo urizera utavuga. Imana abwiye Ezekiel uti ubona amagufa yoshobora kuva nk'umuntu we ni ubizi yabwire rero utegezwa kuvuga. Umwana w'Imana ategezwa kuvuga kurarema. Iyo uvuze ni ijambo urungitse ni misire urungitse uvuga amajambo y'Imana uvuga ukwizera wature ivy'Imana ivuga ku buzima bwawe. Imana ishimwe uhindura imvugo. Bega haje umaze imyaka ingahe uze mariage 5
ufise abana bangahe? Ndaronka umwana. Siko ujye no wundi atararonka umwana. Iyo ni imvugo y'umuhizi. Ariko ujye vuga ngo ujye no wundi atavyara. Washize ko point. Ariko umuntu afise vision yo kwizera avuga ati ntararonka umwana. Ntararonka umugabo. Ntarava mu bushomeri. Ariko igihe cy'Imana kizogera. Haleluya. Iyo uri kuravuga ayo majambo uri kurarema ikirere kindi. Hariho misile cyo gukondana kuri ngumba gupfa. Iyo misile rero usiza kuyimena n'indi misile. Yuko Imana ishaze, Imana ivuze, isaha y'Imana igeze, nta kintu na kimwe gishobora guhagarika ubugombe bw'Imana. Ayo majambo kuye kwa muyavuga mu masengesho imisi yose. Amen. Umurongo twawusomye rero twumvise misile. Rero kiya tubandanye n'abazoraba buno butumwa mu myaka 50 Yesu imba taragaruka. Mukasinyaza ko azoba yagarutse Yesu. Amen. Ariko bazoraba ubutumwa mu myaka yindi bazomenye icyo twaro turavuga kuri abantu biraba sizi ko YouTube izokivyerekana. Ariko iyi video bayiravye bazobona icyo ndavuga. Uno munsi muri Israel nico gihugu ca mbere gitego na misile menshi y'Abarabu, sivyo? Rero iyo batera misile, batera misile ntibatera ngo kamwe ziza nk'umuriro zimwe zizira rimwe ni nyinshi, sivyo? Nabakaje gahugu ka Israel ngene kangana gakikujwe n'abantu bose bakanka bashaka gafuta kuri carte ngo kaveho, ariyo garacahagaze hazini nkomezi bafise. Amen. Rero ikintu cyambere kikabatabaye ayo misile yakumuriro y'Abarabu. Amen. Haizo bita dome. Dome ni misile yakozwe kugira igende iguma iri maso. Hayavuga ngo mube maso, jambo bavuga mube maso. Iguma iri maso ikadetecta ku birometero birenga 70 ikumva yuko ari misile irungitswe. Wavyumva? Iyo misile ikagenda ntigenda gucya gusa. Igenda irondera iyo misile kwiraza. Haleluya. Ikayisamburira hejuru ahiri hose. Ni misile badafa kurungira kuko ibisiri imwe ikuta $50,000 Amerika. Wavyumva? Kwiza mu marundi. Umve ice misile sigura. Ariko rero ejo bundi barateye amamisile menshi agena amajano zose zisambukira hejuru. Amen. Ntiyakenda ko agira umuntu azakwapfuya ziri prepare zo gutwenda zigaharura angle zikayisanga hariya zikayimena. Mu buryo bw'impuhemu rero bisaba iki? Umwanya uri kuravuga, umwanya uri kuraburudika, umwanya unezerewe, umwanya atakibazo, hari abantu bakaronka amamisile kuri wewe. Baguma bavuga amajambo kuri wewe. Mu gitondo kujya kwa Goliath mu gitondo no mwijoro yaguma avuga kuri wewe akuvuma agutera we navyubona. Ariko wewe ni wamara kubihishurirwa nawe uzogumutera utera. Imana ishimwe. Nicyo gituma ijambo ry'Imana avuga ngo musenge kubera iki? Kubera ubudasiba n'umwansi ariko aratera abamisile. Hari amajambo ko aravugwa kuri wewe nawe uza kuvuga amajambo yandi imisi yose kugira amajambo yawe amene amajambo ya Satani. Nicyo gituma inzoka ya Mose na Aroni yamize izindi nzoka zose. Iyo watuye ijambo ry'Imana uko riri mu ijambo ry'Imana wizera zirasambura amajambo nawe ari menshi yavuze kuri wowe. Niko muvyumva. Yashaka mugagaze kwibumvira abantu tufatanga ngiye gikorana cyabaye abantu ibihumbi n'ibihumbi bakizwa. Cyangwa ntaye mwumva muri kangoka mu Gifaransa abantu bakora boka mu barozi amadayimoni avayo muyaza ko aje gusinzira agenda ahantu kurunkana mu misiri barondera jeyo. Cyo n'abandi bose nsengera suku intege nke nuko nzi biko biraba nkene mufashe kurunka mu misire. Amen. Kiya tuvyumve rero neka nabagira aka video ko munota umwe tubone ayo misire yaba mu Israel ngakora. Murashaka kwibona zo dome murashaka ko zibona ntuve unabazanye muri politike ariyo na Paulo yazanye muri politike ko baroma bara abasirikare b'igihugu gikomeye. Haleluya. Video y'umuntu tumwe tusaza badushiremo
L'Iron Dome, ou dôme de fer, est un système de défense antimissile israélien destiné à détruire en plein vol des roquettes de courte portée. Capable d'intercepter des missiles dans un rayon de 4 à 70 km, il est conçu pour fonctionner par tous les temps. La première batterie a été installée en mars 2011 près de la ville de Beersheba, dans le sud, à 40 km de la bande de Gaza. D'autres batteries ont été installées avec pour objectif la couverture totale du territoire israélien. Un tir ennemi dans un rayon de 70 km est détecté par l'un des radars mobiles du dispositif. Le type de missile est identifié, sa trajectoire est analysée par un logiciel de gestion de combat et de contrôle de l'armement. Ce dernier calcule le point d'impact probable. Si le projectile se dirige sur une zone habitée, le système décide de l'intercepter. Les cibles sont alors abattues en plein vol par l'un des 3 lanceurs de missiles de la batterie, équipés chacun de 20 missiles d'interception. Le coût d'un missile est estimé à environ 50 000 $. Igihe yasambuka ninde ko hagira umuntu akoma amashindabura cyane mushaka ko zimeneka Imana ishimwe. Abatumva igifaransa bavuze ibyo nakunda kuvuga. Ikintu gikomeye nakuyemo, misiri igiye hariho logiciel de combat iyihindura kayitumbereza. Haleluya. Ijambo usohoye hariho mpwemu yera afata iyo jambo akaritumbereza. Nshaka kumbarira ngene Dawidi ayafasha kabuye kangana urwara agakosha mutopito akagira ngo iki gatanya cha plus de 3 mètres kingana na Goliath aho kabuye ko kakata kubisahani ngaha kagiye gutumbereza aha ninde agatumbereje logiciel de combat ya mpwemu yera. Haleluya. Yasabye ko Dawidi yizera gusa nta kindi byasaba. Kwizera byatumye bishoboka. Imana ishimwe. Reka some Matayo 6:7. Matayo 6:7. Kandi nimwasenga nimukabomboranye amanwa nk'uko abanyamahanga bagira. Biyumvira yuko bazokumvigwa kubw'amajambo yabo menshi. Okay. Rero navuze abantu badakunda gusenga, abakristo badakunda gusenga, abana b'Imana badakunda gusenga, bakunda kuzana umurongo babwira ati nta kamaro kumara amasaha imbere y'Imana. Uvuga amajambo make gusa ngo menshi y'ubusa naco bimaze. Ati murumva? Abantu bazokubwira gutyo menye ko ari binebwe badakunda gusenga. Imana ishimwe. Ko aha yavuze ngo nimugwize amajambo y'imfa gusa vaine parole nk'uko abapagani babikora. Abantu bagira amajambo y'imfa gusa ngako aravuga na abapagani batazi Imana, bazi ko niyo bavuga kenshi bizogira ubushobozi. Amen. Ariko ngaha nashaka gutabura yuko iyo uvuze amajambo wizera si amajambo y'imfa gusa n'amajambo y'ubushobozi. Haleluya. Igihe cyose uzokurasenga ukavuga uti ndizera Imana kwishoboye ibidashoboka. Amananga karero ka Maria Marika aramuwajije Gabriel araza aramusigurira ati wewe ugiye kuvyara umwana adasanzwe azocungura isi yitwa Yesu. Maria avuga ati okay sidavyanse ko umwana avuka ariko hari kibazo, ariko arabwira umarayika hari kibazo, uwo mwana arashobora kuvuka muri jewe ndavyemeye, ariko hari kibazo nta mugabo turaryamana. Urumva? Kandi birumvikana. None woronka umwana gusa utaramugabo murajyamana. Umarika aramubwira ati umviriza wewe sibisaba ko mujyamana n'umugabo. Umwana si uw'umugabo. Ninda ya mpwemu yera. Nibavuga reaction ya Maria ko Maria yaciye niyo yagize ubwoba ati none ivyo bishoboka gute? Ashavuga ati rero kutavyumva birangerageza iturufu yanyuma. Ndakwereka yuko kuzina wawe muvyarawe Elizabeth arashaje yaragiye muri menopause. Umwandiko ndakubwira ari kunda y'amezi agaye 6. Maria avuga ati nibibe uko Imana ibishaka. Amajambo Maria yavuze niyo yatumye igitangaza kiba. Umareka aramubwira ati rero kuvuze gutyo nivyo nashaka kumva gusa cyagenda. Nani ishimwe. Niko byabaye na kujewe igihe Umareka yambarira mwijoro muri 2009 ambwira ati none wibaza yuko uriya mukobwa ari muri Canada azoba vyose aze kuri wewe uri ngaha.
ndamubwira nti ndavyizeye nyene, acambwira ndaho amaso bisubiremo. Ndamuraba amaso ndamubwira nti ndizeye ko Imana ishobora ibidashoboka. Acamarira ngo nivyo urashaka kumva, acaragenda. Mbega urizeye ko Imana gukura muri situation urimwo? Mbega urizeye ko Imana yokubohora muri iyo vyaha urimwo? Mbega urizeye ko Imana yaguha umwana kandi waraciye? Mbega urizeye ko yaguha umugabo umaze imyaka 50 y'amavuko? Ko bavuga abagabo ngo yego, nabwiye navuze. Nagira abakobwa bavuga yego. Hariho kuvyizera. Umaze kuvyizera rero bivuge. Imana ishimwe. Natanga kwandika igitabo cy'ubuzima bwanje. Haleluya. Muri icyo gitabo nako navuga ibinye niko nababwira. Ndavuga ngene nagize ukwizera. Hamaze kw'Imana ndavyizeye, Imana ndavyizeye. Nimba uvyizeye rero bigaragaze. Na telefone na pasteur. Sereme. Nuzi ndi nkuru. Hari muri 2009. Mu mwakuza. Buci nzogira mariage. Haleluya. Nani umukobwa nari bwaronke. Mu nyuma arabaza bigeze he kwari ukwizera. Haleluya. Wera n'umukozi wa Imana wa mbere yabwiye mu biro yitwa Pastor Padi, nayi mugiye aratamba arasimba. Bukesha kumera ngo komite none ndimo muri komite. Ndambwira ntizobamwo niyabone ku mukobwa. Kuyo kwari ukwizera. Ndambwira ntumugoroza abeshwaho niki? Simvuza ngo mugere gucakira amazu y'abandi, sivyo? Nimuja gucakira imiduga y'abandi. Nimuja kuba basuma bimwemo, sivyo? Ariko wature. Haleluya. Abakobwa mutagira mariage babwira ati nubu nta muntu igisayi Imana niragera. Uzobesha ndamufise. Uvuga ati za Imana nigera gute? Niragera. Nirakuba kuroba kugora cyane uvuga ati nihagera nikeneye kubimbaza nzobikumenyesha. Imana ishimwe. Nukumenya kuzimya iyo miriro. Abantu bagucokoza n'imiriro n'imyambi y'umuriro. Tere undi mwami nawe. Haleluya. Uvuga uti jewe ndazi Imana nizeye. Ndazi Imana yangize umukobwa. Yarizi ko yazoba umugabo. Izomuzana isa yayo ugeze. Kweki bitevye none bitevye gira igitangaza kigaragare. Hari ibibazo biteza kubanza gusha. Bigateba kugira vyukuri Imana ihabwe icubahiro. Abaheburayo 11:3. Hébreux 11 verset 3. Turanyarusapi. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Ukwizera niko tumenyesha ko isi yagize gute? Isi yaremwe n'iki? N'ijambo ry'Imana. Havyumvise isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, aha? Nico cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Mu Gifaransa bavuga ngo en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ivyo ubona vyose ntibyakozwe mu bintu mu isi iboneka, byakozwe mu isi itaboneka. Haleluya. Imana ishimwe. Wewe ndakubona ngaha muri iyi si iboneka. Haraciye ndafise imyaka 100 ngaha. Ndasinya kijana. Nanumwe? Okay. Haraciye imyaka 100 we wari uriho mu isi taboneka. Imana yigushaka guhishurira umuntu akakubona kuzobaho utarabaho. Hari abantu babonye abantu buno munsi tubisoma muri histoire haciye imyaka 300. Kwera iki? Barabona ibizoba. Hari abavoyant bapagani batazi n'Imana. Haciye imyaka 300 babona uwitwa Hitler. Ibyo azokora ku isi ninga zo kwica abantu. Haciye imyaka muri 17e siècle. Yabibonye gute? Yarafite ubushobozi bwo kubona mu isi itaboneka. Imana ishimwe. Rero ivyo Imana yakwemereye cyangwa gusezeranye cyangwa ukwiye kuronka utararonka birahari. No, vuze ni birahari. Mugabo biri mu isi itaboneka. Imana ishimwe. Tuko tategura akiri madama akiri muri Canada nandi mu Burundi. Yabugira ni uzi ni nkuru. Sitaguhisha.
Haleluya. Nta salon mfise, nta cuisinier mfise, ariko birahari mwisi itaboneka. Imana ishimwe. Abafiance ntujo kubesha umufiance wawe. Urumva jewe mfise amakontra azoteba bibone. Mubwire yuko birahari ariko mwisi itagaragara. Imana ishimwe. Nturaronka umwana ariko umwana arahari. Abarindiriye umwana batararonka abana, umwana arahari. Satani ashaka kugutera myami yakumuriro, amamisire yakumuriro kugira wemere mu bwengo bwawe ko atamwana uzopfa uronse kandi ufise umugabo. Ariko navuga uti iyi version yiwawe jirazi version y'Imana, version yawe ehera ntibishoboka. Imyaka wamaze guca. Imana ishimwe. Satani avuga ati la imyaka ufise la waramaze guca ntushobora kuronka umwana naho kwizera gute, kandi ata muntu yabikubwira uzokumva mu vyiyumviro vyawe umenga ukuribwira wewe nyene. Imana ishimwe. Ariko umaze kumenya isi garagara n'isi itagaragara uzoca umenya ngene wishura ugatera ini misire. Kumenya ama misire utera, uzotera misire ivuga ati Sara yari yaraciye, kandi si wowe nyene yari yaciye gusa, n'umugabo yari yaciye, n'umugabo byari byaparanganye. Haleluya. Ariko isaha y'Imana igeze, umukecuru w'imyaka 89, nta n'umwe ngaha si 89. Haleluya. Umumama wa mbere akuze ngaha, menye ko nimba Sara yarashoboye gusama, nawe wosama uno munsi. Amen. Ntucumubwira ubwoba. Ari umudamu yigeze kumbwira ngo muri kanguka ngo ndatinye gufatira mukobwa wanje zima bensama. Ashobora ntirafise ukwizera. Uvuze gutyo vyekana ko ufise ukwizera. Bene ufataga zabona nasamye jewe n'umukecuru. Kuko Sara yari umukecuru kandi yarasamye kandi aronse umwana arakura aramubona. Imana ishimwe. Bisaba rero kugira ukwizera yuko bidashoboka bishoboka. Musi nabwire ubutunzi ufise bwinshi si ububona, hari ubutunzi utabona. Ajya amafaranga ufise kuri konte muri banke siko ubutunzi Imana yakugeneye nimba ukiri muzima. Hari ubundi butunzi buruta burya, hari ubutunzi buruta amafaranga yo muri banke. Hariho amagara udafise ariko abitse ahantu ho mwijuru, dans un monde invisible. Bisare kuvyizera ugasenga. Jambo je bavuga ngo nutagira intege avuga yuko afise inkomezi kuko azi ubuhi inkomezi wari we. Bisare kugira amajambo uvuga. Imana ishimwe. Aya majambo yarampinduye gose kumenya yuko ibintu vyose byaremwe n'isi, isi taboneka. Amen. Situation irimo n'ukumeze nabi, ndibuka ndyama hasi nkangoma numva umuntu ambwira ngo ntuzokwama gutya, hari ibindi Imana ikubikiye. Ni wizeye ko ari ibindi Imana ikubikiye. No musi bisa nabi nakigenda mbwa ari ivy'Imana yakubikiye. Imana ishimwe. Turaba abantu bitsingere babiza, abantu benshi barabiza. Nombre 22 verset 2. Balaki mwene Sipori abona ivyo Abisirayeli bagiriye Abamori vyose. Abanyamowabu bacibwa ivutu n'iryo banga, n'iryo hanga. Umurongo wa simbira ku murongo wa 5. Atuma intumwa kuri Balamu mwene Baraka atumye intumwa kuri nde? Kuri Balamu mwene Beyori w'ipetori. Twumve icyagira musabe, umvirize neza icyagira musabe. Hafi y'uruzi Efurati mu gihugu ciwabo. Ngo zimuhamagare zimubwire ziti ngo haje abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu cyose ngo none bahanganye nawe. Umvirize rero ngo 6, umvirize ibyamutumye ko none ngarakwingize nuze umuvumira abo bantu. Kweza ngaho muzagira iki? Ni ikintu gikomeye, mission special. Mutuburiye muntu aje kumvumira ubwoko bw'Imana. Kubera iki abiha agaciro kuja kuvuma abantu? Kubera iki batabavumye wenyene? Kubera iki? Bandaye umviriza igituma? Ngo kuko bahambaye atobihanga
niyo bihanga bandanya. Okay, niyo bihanga kuko niyo shobora nabo mu buryo bw'umubiri. Umva cyamutari ikintu kimwe. Ahanye ni ibintu bikomeye gose ko Baraki yarazi yuko kugira ngo nk'intsinzi mu buryo bwisigaragara ateza kubanza kuwavuma mu isi itagaragara. Yashaka kuvuga ati kugira uronke intsinzi mu bigaragara ubanza kuronka intsinzi mu isi itagaragara. Kandi no musi ko bimeze nimba ushaka kuronka intsinzi banza uje imbere y'Imana winginga Imana uhimbaza Imana ube mu nzira by'ubugororotsi hanyuma uzoronka intsinzi bwa mbere mu isi itagaragara. Inaya yanje ndayivuze kenshi bamwe bamaze kwirambirwa mugabo ikibazo cyanyu bayirambirwa ko Yesu nayirambirwa. Amen. Kuko nama navuze yuko imbere yuko ndonka kubohoka icyo bita breakthrough gucinzira nabanje kuronka intsinzi mu masengesho. Imana nyeretse ko Imana intsinzi narabona intsinzi garagara. Haleluya. Rero banza urondera intsinzi mu isi itaboneka ni uzobona intsinzi mu isi iboneka. Baraki yarabizi ati bano bantu sinobashobora ndakene banza ugende bavume bandanya murongo ngo kumbure yobanesha akabatsinda. Umvise kumbure yobanesha akabatsinda kubera ki akabirukana mu gihugu ngo kukazi yuko uwo ahezagiye abahezagiwe kandi uwo avumye abavumwe. Ijambo ry'Imana ngo turase ubushobozi bwo kuvuma no guhezagira sivyo. Ati rero nabonye yuko ijambo ryarase ubushobozi nashaka kubanza umvumira abantu hamwe n'abamara kubavuma cyangwa ndabakubite ndabamene bose ariko nogende tarabavuma nta muntu ushobora. Biziguriki rero intsinzi ibanza kuboneka mu isi y'impwemu. Ikibazo ufite cyose sivuga icyo cy'umubiri gusa n'icy'impwemu. Niba icyaha cyakwiboheye ko byanse kunesha banza uje imbere y'Imana uvuga amajambo y'Imana uhagarare mu kwizera wisonzeshe. Haleluya. Umuryango wawe waranse kubohoka je imbere y'Imana winginga Imana bishaka guteba ariko niwamara kuronka intsinzi mu isi itagaragara. Haleluya. Ndakubwije ukuri byaramaze kurangira. Haleluya. Intsinzi ibonetse mu isi itagaragara iba byamaze kurangira. Abakozi b'Imana urakora Imana kona nta kigenda birugaye birazitiye nta kibazo genda ugwane mu isi itagaragara. Kwita yambere twavuze ngo genda wiyugana gera ugara umuryango kinga umuryango wegera Imana hama niwatsinda mu isi itagaragara iyo ntsinzi izoboneka mu isi igaragara. Imana ishimwe. Haleluya. Turabera ya Goliath Samuel wa mbere 17 1 Samuel 17 Goliath na Dawidi murongo wa 43. Wa Mufilistia abaza Dawidi ati mbega ugira ngo ndimbwa. Okay, kweri ki Goliath urugabo hafi metero 4 rukomeye gomaye javero yiwe yatwara abantu imbere yiwe n'inkinzo siwe yayifata hari uri yayifata afise inguvu twese yo dukwita ngaha ariko nakana kamyaka 15 gutyo kagapeti kweri katagiye ukanonzora gusa yabanje ukataka mu isi tagaragara. Amajambo Goliath yako aravuga nisugutukana yako aravuma Dawidi akamuvumira n'Imana yiwe. Imana ishimwe. Tubandanye ngo amubwira rero ngo ugira ngo ndimbwa kuje kungwanya ufise inkoni. Bandanya araheza avuma Dawidi mu mazina y'Imana yiwe. Ya birakomeye rero. Haleluya. Avuma Dawidi kuki après l'avoir maudit par ses dieux. Ukutuva ngo mwizina rya Yesu wegeze mwizina rya z'Imana ziwe. Amen. Bisubiye yuko amajambo yavumye Dawidi yaramuvumye sukuvuga ngo ashaka kumuvuma ukundi yashaka gukasa inguvu za Dawidi mu isi itagaragara dans le monde invisible. Amen. Rero abenshi twese ngaha hari abantu baguma batuvuma mu isi itagaragara. Amen. Bisako natwe tuvuga amajambo y'ubuzima asambura amamisire akora araguruka n'umwe ko navuga ko araguruka akurondera aho uri hose ako nawe ntacuvuga aho gutera misire yo kwizera uri kuri dodomba nta kundi naragowe nta chance ngira
sinzi ushanje kurondera kuri ino si ndaherekeza abandi basi none ngire gute basi nzoje mu ijuru mana nta busambanye njamwo ndaha cyawe ngivyo ndaha nyene none ngire gute ukuratera misire ngaho akurazakira ingo misire ingo Satana ashaka kuvuga ayo majambo nyene yo njanye nawe shaka nkene ni mwiza abasha nakugiriye ikigamana yanje ahubwo uri kurakogota misire zinyaruke zigutumbere rwabwiye ati wahushije ndi hano mena neza ni ngaha ariko ugiye guhindura singendera kuvyo mbona umugorotsi azobesha n'ukwizera imana yanje ntiyahindutse ntiyahinde ejo ntiyahinde no munsi ntiyahinde ibihe bidashira ibidashobokera abana abantu bishobokera imana harigihe niko nasenga numvise amamisire ko araza nkayabona mu buryo bw'impwemu ca mpaguruka haleluya havuga imana wewe wafashe umwana w'umuntu umukura mu mukungugu poussière umukungugu igitaka ukuramwo umubogare nka Adamu akomeye none ingwara virus kukiza ingwara no kurema umuntu mu mukungugu nike ikomeye iyo ni misire ikomeye Satana catinya yabitahuye haleluya wafashe urubavu rukura muri Adamu David bavunanje kashobora kuramo urubavu ngaha mwisi tagaragara hakavamo urubavu hakavamo umukobwa hakavamo umugore hanyuma ikacimuzana mwisi garagara nguyu none bisengera gute wo mana nyarutsa mana hera imyaka iragiye nyarutsa mana ndakora tegeka ubundi ngaho ndakunda gose ngene Dawudi yumvise yuko atangwe kumuvuma ku mana ziwe acabandanya avuga ngo viens vers 44 uwo mufilisitiya abarira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba ayi n'amajambo acintege nagira bw'ikintu kimwe amajambo yose wumva gucintege n'amamisire ariko arasunikwa na Satani hari gihe amajambo gucintege ava ku muntu ukunda amajambo gucintege ashaka kuva ku mugabo wawe umugore wawe ashaka gucintege atariko gucintege yezo ngakukunda nkuko Petero yabwiye Yesu ati nushaka kuja ku musaraba yezo ngakukunda ariko ntamenye ko ariyo pression iri kuri we yo gucintege Satani azokubwira ntazoza yambaye amahembe niki daimoni kiza kukubwira mwijoro azobwira abantu bagukunda umvirizasha warize amashuri yawe agupfuye kubusa nivo yawe y'amashure ukoresha ubwenge sivyo ngo ukoresha ubwenge mbwa wumvirize cyane mpwemu yera gusumba kumviriza umwana w'umuntu Imana ishimwe ayo majambo yose rero ataguca intege Dawudi amubwira ati ngiye gukwa ibisiga bikujye nakunda 45 verse 45 kuko Dawudi yatahuye ko uwo munyefilisitiya ariko akoresha imana ziwe ariko akoresha intambara itari mu isi garagara haleluya ubuya tugira intambara yo mu isi itagaragara invisible kugira ndonke intsinzi mu isi garagara nimba ushaka kuronka intsinzi mu kibazo cyose urimo banza ugende kugwana mu buryo bw'impwemu niba uronka intsinzi mu isi itagaragara uzoronka intsinzi mu isi garagara Dawudi yamwishuye gute Piyo Dawidi yishura uwo mufilisitiya atuje kungwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero ariko jewe keza ngaho ubise wewe ukuravuga amajambo ufise iki inkota ariko jewe ukutariko jewe kwa cyane ariko jewe hari abantu bakora gutera kubera bafise gihagararo kubera bafise amahoration kubera bafise ubutunzi kubera bafise ubushobozi bwa Satani ariko wowe mbega uzogwana gute wewe Imana ishimwe ariko jewe je kukugwanya mw'izina ry'Uhoraho nye n'ingabo Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye Imana wacokoye ubu rero ko wacokoye Imana nugifise afere na jewe Dawudi
genda bivuyemo sije nkibaho ni Kristo aba muri jewe. Kenshi ndabwira Satani wihenze adresse si jewe ukuranyataka jewe si nkibaho narapfuye ariko Kristo ni wabaho muri jewe. Imana bacokoye rero nigire kwakire. Haleluya, haleluya. Yabimenye nte kubikora ibi bintu. Amen. Imana wacokoye murongo wa 46 verse 46. Uyu munsi uhoraho arakugabuye mu maboko yanje. Mbega byari bwabe kweke yabivuze bitaraba. Yateye misile dome igenda kurondera ijya avuze. Haleluya. Hariho logiciel ya mpwemu yera yatumbereje iryo jambo avuze. Uno munsi ndakugabuye. Haleluya. Ndakugabuye hehe? Mu maboko yanje ngira nkwice nguce izosi kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ngira ndayigaburire ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo mw'ishamba kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana. Kubera yacokoye Imana isi yose. Ndagenda basaba ikintu kimwe, igihe cyose ukora sengera umutwaro wawe uzokome uhereza uvuga uti ndashaka ko abantu bazoguha icubahiro, ndashaka uzogushinga intahe ni wabikora, ndashaka abazonyumva bose bamenye ibyo wakoze. Mana niwankiza nzobivuga, nzoja muri kanguka ndabivuge, je kuri televiziyo ndabivuge, je kuri radio ndabivuge, abazonyumviriza bose bazoguha icubahiro. Gushinga intahe ni intambara, ni ingwano. Amen. Nukwemerera Imana yuko uravuga Mana ndakwemereye sije nzonezerwa gusa. Abantu benshi baronka igitangaza bakize. Haleluya. Sheri nakize, hey, high five biraheze. Anezerewe wewe na madamu wawe gusa, hanyuma wabikoze na wari he. Amen. Nimba ari ikintu Imana ikunda icubahiro cyayo. Haleluya. Imana irajaruza icubahiro cyayo. Abanyefeso 6:12 Ephesians 6:12. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru. Okay, abantu munigana, abantu bakurenganije, abantu bagutwaye inzu, abantu bakurenganya, abantu bakugira nabi, abo sibo bansi bawe. Nujya kwanga kuvuga nabi avuga kwifuriza urupfu, hari ni Yesu we mwansi wawe. Umwansi wawe n'uyundi ataboneka. Haleluya. Tubwira abo tunigana baribo. Ariko tunigana n'abakuru, abakuru de domination, n'abafise ububasha, les autorités, n'abaganzi y'isi y'umwiza, les princes de ce monde de ténèbres, n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Impwemu za hehe? Ahantu ho mw'ijuru ahantu hataboneka, le monde invisible. Abo nibo tunigana. Imana ishimwe. Kuko ubitahuye ntuzoshobora kugira ishari cyangwa inzigo ukanga umuntu kubera ikibi yagukoreye. Haleluya. Uzotahura yuko hari ikintu cyari nyuma yiwe kikurondera. Icyo mukwiye kunigana. Amasengesho yawe ya misi yose uteza kuvuga. Abantu basenga mu mutima mukwiye kuvuga. Haleluya. Muvuge. Nimba abantu basinziriye umenye kuvuga. Narize gusenga muri silence kubera aho n'abana bandi ba jeune muri Afrique du Sud. Narize gusenga muri silence. Ndashaka gusenga nkavuga ijwi uri nyuma muryango ntunyumve ariko niko navuga. Namaze kubimenyera. Kuko navuze nti ifoko nigwanako. Haleluya. Nta kundi Imana sinsenga kubera ntari muri comfort, nta hantu nshaka gusenga. No muri toilette turasenga, no muri douche turasenga, no mu mudugu turasenga, muziki turasenga. Kubera iki? Kubera igitambara cyahera cyaratabutse. Ariko uvuge ikintu cyama kintuma ntarambirwa gusenga. Nuko nzi ko gihe cyose niko nasenga niko ndarungika amamisiri. Imana ishimwe. Ndazi yuko icyo mvuze cyose kirafise efe. Ndi mashimwe, Imana yanezerwa n'amashimwe, ariko ry'amashimwe ni intambara. Ry'amashimwe azana intsinzi. Ndazi ko amashimwe ari intambara. Benshi nivyo bazi. Haleluya. Uriko urahimbaza Imana, uriko uradeclencha intambara. Amen. Zaburi 22:4 ngo uhora vyagira mashimwe yahe y'abana b'Imana. Amen. Avyagira muri amashimwe. Yaje kuvyagira rero hari ubushobozi buza.
Mana ishimwe. Nukwitahura ko igihe cyose uko urashima Imana hari intambara. Abo twakora muri kwita ya mbere nabashishiremo ndababwira ngene Yehoshafati yaronse intsinzi. Amen. Intsinzi yayironse yarahanganye n'amahanga atatu. Iyo nkuru maze kwira muri 2 Chronique 20 ingoma ya 2:20 yariko n'abansi batatu. Nkuko igihugu cy'u Burundi cyotegwa n'u Rwanda na Kongo na Tanzania ari bitatu baje gutera. Hamugaza ukaza n'abasirikare ngo ruhangane nabo. Yehoshafati arabona yuko ntashobora guhangana n'ibihugu bitatu n'amahanga atatu. Amen. Icyo yakoze ni iki? Haleluya. Yasenze Imana. Amen. Iyo byanse ukora gute? Ukora iki? Yasenze Imana. Arabwira Imana ngo mbega si wewe. Uhoraho nyene ingabo. Si wakuye abansi bacu, wakuye abantu ngaha kuratuzana hano. Si mwami wa Imana y'amahanga yose. Ije nibaze yabaze Imana ngo mbega si wewe. Si wewe wategetse ngo tuze hano. Nimba turi ngaha tukaryama si watuzanye ngaha. Ariko avuga ati twatewe n'amahanga nta nkomezi dufise ntavyo dushoboye. Haleluya. Ni cyiza kumenya ko atavyishoboye. Ko na Dawudi yavuze ngo sinje mu izina ryanje, je mu izina ry'Uhoraho. Jewe Dawudi sino gushobora, ariko nje mu izina ry'Uhoraho. Yehoshafati avuga ati navyo tutabishoboye, reka basi dushira amaso kuri wewe. No dushira amaso kuri inde. Dushira amaso ku Mwana w'umuntu. Amen. Ujya muntu agufasha hashogira igihe agahagarika. Amen. Shira amaso kuhoraho. Umuntu agufashije nivyo uramushimira, mugabo ushimire cyane watumye aza mu buzima bwawe. Yehoshafati ati navyo shoboye. Icyo yakoze yafashe abaririmbyi abazana imbere. Abasirikare bashira he inyuma. Bagitanga kuririmba ubushobozi bw'Imana buramanuka. Ubushobozi bw'Imana bwamaze kwera iki? Kwera amajambo bavuze avuga ubushobozi bw'Imana. Uri Imana, ineza yawe yamaho ibihe bidashira. Amen. Hari umurongo rero ndashaka dusome imigani 18:21. Proverbe 18:21. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Mwavyumvise? Urupfu n'ubugingo buri mu bubasha buhe? Bw'ururimi. Kandi abarukunda bazorya ivyo rwamye. Abakunda iki? Abakunda iki? Abakunda ururimi. Apana ururimi rwo kwa veterineri. Abakunda amajambo ava mu kanwa hazovamo iki? Ivyamwa. Hariho defuwi ziva mu kanwa. Mana ishimwe. Vyose vyaremwe n'ijambo. Amajambo uvuga arafite ingaruka muri kazoza. Abavyeyi bari ngaha nimuze kuvuma abana banyu bagipfuwe n'abandi ngo nabavyaye rero. Mwavyara akavyara kaziribasha. Uri kurahamba umwana wawe. Ayo majambo nuse kuyavuga. Amen. Mwatuniko amajambo mazima. Tazoguma gutya, azohinduka, bizohinduka. Ndazi ko ari le fruit de mes entrailles, uruvyaro rwanje rwarahezagiwe. Kubera nahezagiwe, Imana ishimwe. Abaheburayo 13:15, Hébreux 13:15. Nuko nanaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka. Tubiheshwa n'uyo. Nico mbuto z'iminwa ishima izina ryayo. Nico mbuto z'iminwa igira gute? Cyangwa n'ivyamwa, les fruits des lèvres. Amen. Yuko amajambo uvuga yo gushima Imana afise agaciro imbere y'Imana. Uyu murongo wo mu Baheburayo 13:15, Hébreux 13:15, hamwe no mu Baheburayo 4:16, niyo mirongo ibiri inshoboza kwa masenga imisi yose. Amen. Niyo majambo ashoboza kukwizera yuko ivyo niko natura bifise agaciro. Ni vyamwa Imana ishaka gufungura. Imana ishaka kuba amajambo mazima ava mu kanwa kiwanje. Kuvuga izina ry'Imana, kuvuga ubwiza bw'Imana, kuvuga ubushobozi bw'Imana, n'igihe bisa nabi. Haleluya. Nje tume kurasenga rero, numara umwanya mutoya cyangwa munini, ariko ukuma n'umwanya imbere y'Imana birahimbara Imana. Haleluya. Muri kito ya mbere navuze ni abantu basenga iminota 5 gusa. Ni vyiza ariko nimugume ku minota 5 gusa, muduze. Mu mezi 6 muzoduze. Umwaka uza muze mwadugije. Amen. Kuko ukumara umwanya imbere y'Imana hari ubushobozi uri kuravoma uva ku Mana.
hari ubushobozi buza mu buzima bwawe. Cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ati musenge ubudasiba. Abatasenga no munsi ni gusenga iminsi yose. Haleluya. Hari abantu bagomba kuzuka mu buryo bwo gusenga. Abasaye duhaguruka dusenga. Haleluya. Abaririmbyi baze kubona amashijambo. Amen. Kandi igihe kizoshika ngo ntibiri kure vyose vy'igihugu hariwa cumi mionzo cane rurirwa jawe n'abamarayika diribanu munezero n'ugusenga kandi satani yeye akasuku buryo bwose ibireta ngabo kenshi ugusenga uwumva ko rino jambo rimuraba duze ukuboko. Data uri mu ijuru, tuje imbere yawe, turaciye bugufi dusaba ubushobozi budasanzwe buvuye mu ijuru. Hari abantu benshi hano turi kumwe no kuri YouTube batari bagisenga. Hari n'abasenga bidodomba. Bihagarare mu izina rya Yesu. Turashaka ikanguro ryo gusenga. Turashaka impwemu y'amasengesho. Turashaka guhinduka. Turashaka kwihana uvuye kuri wewe mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kwanda kuragendera, urakoze ku migozi iko iracika, iminyororo iko iracika, ariya mamisire yose asambukire mu kirere, mu gicu, asambukire hariya mu izina rya Yesu. Ndasenga umuntu wese ari hano, impwemu yo gusenga, impwemu yo kwinginga, impwemu yo gutitiriza. Ndasabye ubushobozi buvuye kuri wowe Mana. Haleluya. Urakoze ku deliverance ko ziraba, urakoze ku deliverance. Abantu bakonsulta abapfumu bariko barabohoka muri kano kanya. Abantu bagenda ku bapfumu, uwo mugozi gutwara ku bapfumu ucike. Umuntu ari ngaha kwa hepatite yizere ko akize, shikanza kunda wizere ko ukize, shime. Urakoze Mana. Hari abantu bakora kira kwizosi. Urakoze Mana mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari umuntu w'umugabo asiye impuissance akora kira. Abarwaye umugongo fata ku mugongo. Hariho deliverance ziko ziraba mu izina rya Yesu. Règle abondante. Amaraso ahagarare. Ndavuze nayo amaraso ahagarare mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Urakoze kuriya gutwigukire ujisho unafata kujisho. Mana gushima ko barakira. Hari abantu barabohoka, hari imigozi. Haleluya. Hari umukobwa yaboshwe imyaka myinshi, plus de 15 ans uboshwe. Uwo munyoro ucike mwekanya, cika uracitse mu izina rya Yesu. Mana gushima ibyapfuye bizuke. Ndagushima ku ngabo kurahagurutsa z'abasenzi, ubuzima bw'amasengesho. Ndagushima ku basenzi kurahagurutsa muri MK mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'amasengesho, hari ikirere cy'amasengesho kiyo kiraza hano. Mana gushima ibyaye bizibiye byose, turabiziburuye mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Abadamu babiri batari bwasame bagiye gusama. Umudamu umwe yubungenze. Uwo mwana bamusavye mu kuzimu,
turamutwikije amaraso ya Yesu, turamutwikije amaraso ya Yesu. Uruvyaro rwawe rwarahezagiwe, iyo mwana yarahezagiwe, iyo mwana azovuka ari muzima. Turamwatuye ku buzima, umugisha wa Abrahamu, wa Isaka, wa Yakobo umubeko mu izina rya Yesu. Mana urakoze kubitangaza ukoze, urakoze ku bantu bohoye. Mana urakoze ko uravuga, urategeka, iyo uvuze biraba, iyo utegetse biraba, nta kintu gishaka kuzibira na kimwe. Au nom de Jésus. Haleluya. Mariage yazibiwe, zibiri zazibiwe. Umwe naramenya umufiance wiwe, uwundi ari muri fiançailles ariko iraziritse. Turazanye inkota ya mpwemu yera mu izina rya Yesu. Turaciye imigozi, urakoze kubikoze, urakoze. Icyubahiro kibi cyawe mu isi y'impuhemu byarangiye. Abavyizera ko bamashi menshi.